Nizera ko mumeze neza abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. No mwanya w'amakuru avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, amakuru ari buze kugaruka ku ngingo zirabana na politike cancane, tukaza kugaruka ku makuru akomeye avuye mu nzego nkuru z'igihugu cacu c'u Burundi. Mu kiringo umukuru w'igihugu Ndayishimiye amaze ku butegetsi, hari ivyo yashitseko ariko hari n'ivyo ategekanya kurangura. Turaza kugaruka ku ntambamyi ikomeye ya bamwe mu bari muri iyo leta, ndetse tuze no kuraba n'umwuka utari mwiza ku biriko biravurwa hagati y'abategetsi barongoye u Burundi. Muri ano makuru turaza kugaruka mu zindi nkuru ziriko ziravurwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko zimwe zoba zivugwa yuko ngo ari zityoza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Gusa mu makuru dufise nuko hari bimwe mu vyari vyaranyegejwe vyoba bimaze gushigwa habona, kandi ayo makuru atangajwe agashobora kugira vyinshi ahindura ngaha mu Burundi. Hari bamwe mu bagirizwa ivyaha bikomeye, ndetse bivugwa ko muri Reta ya Ndayishimiye bamwe mu bategetsi bashobora gufatirwa ibihano na sentare mpuzamakungu inyuma y'amabanga amenetse. Turaza kubigarukako muri ano makuru yacu umwidonido. Sangwa kaze banywanyi bacu tugiye kubana, ushobora kuba utwumviriza ariko utarafyonda kuri sabone canke subscribe nimba ukoresha icongereza, uramanuka munsi y'ino video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, maze igihe cose dushizeko inkuru ube mu bambere abashikirwa nazo. Murazi ko hari amakuru tuba turiko turatohoza abariko arava ijya nino mu masoko yacu atandukanye, amakuru abavugwa avuye amasoko yacu mu begereye leta ndetse n'abari mu nzego z'ubutegetsi ngaha mu Burundi. Abanywanyi bacu ijya nino nabo baturungikira amakuru kuba biriko biravugwa mu mihana itandukanye baherereyemwo, abamenyesha amakuru bacu bakayatohoza yose bakayaturungikira, maze neje nkayatunganya nkayagushitsa ko ido nido atosoye ingingo imwe ukwayo. Kubari ngaha mu Burundi ndakengurutse cane, nanabakaze kukungene mudahengeshanya kutwereka urukundo abari mu bihugu vy'ababanyi, namwebwe ndabaramukije. Nibagiye n'abari mu migabane y'amakungu ya kure, turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. Ndatevye ngira dutangurire hano makuru yacu ku nkuru ziriko ziravugwa cane ku mbuga ngurukana abumenyi. Mu makuru tumaze imisi tubashikiriza, turi kubabwira ku nkuru zirabana no mumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana, uyo azwi ko kwanka ubwoko bw'abatutsi. Ibyo bikaba bivugwa ko ngo yoba abitumwa n'abari muri leta. Gusa makuru dushikira nuko ivyiwe vyoba bitifashe neza, ndetse ngo yoba yatanguye guterwa ubwoba ngo kuko ngo ashobora no kwicwa. Amakuru rero adushikira nyuma yuko twabagiye yuko umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana amenyerewe mu kwiyamamura atuka abatutsi, ahandi agakura agashambara, akaba yiyamiriza amabi y'intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu abatari bake batanguye kuvuga ko ivyo bishobora kumera nabi, ndetse igihe cose Kenny Claude Nduwimana yoba abandanije mu bikorwa rimwo ashobora kumena amabanga atoroshe y'abari mu nzego z'ubutegetsi. Inyuma yaho uyo Kenny Claude Nduwimana yumvise amaborogo y'abandi, akaba yaragira rero muri rusange akayafata nkaho bigirisha. Kuri ubu ngubu we yavyita gutukisha ubutegetsi ndetse n'igihugu. Hakaba nyuma yuko yinjiye mu mugwi wabo yatutse abemeza ko Uburundi buri mu minwe y'abicanye. Mu majambo yavuze Kenny Claude Nduwimana, inyuma y'imisi 33 aboshwe mu kinyegero mu iperereza, aho abiwe batigeze bemererwa kumubona, akaba atigeze ajanwa imbere y'ubutungane, akaba yarahavuye akugwa mwibohero kw'igenekerezo rya 8 Ruhuma mwaka w'2021.
nkuko twagiye tubibashikiriza amakuru yacu twababwiye ko mu butumwa yaheruka gutangaza muri groupe ya WhatsApp yamenyesheje ko abagumyabanga ndetse n'abandi bose bari kuri urwo rubuga yuko Kenny Claude Nduwimana yoba yarakorewe ibintu bidasanzwe ndetse birimwo no kuba yaba yarahawe ishano, akaba bivugwa yuko ngo yoba yararihawe n'uwitwa Alfred Innocent batazira museremo. Sivyo turi bugaruke ko ahubwo congera mbabwire nuko kuri ubu Kenny Claude Nduwimana inyuma y'ivyo vyose vyagiye bivugwa ishano yoba yarariye vyoba bigiye gutuma ashira habona amabanga yose y'abari mu nzego z'ubutegetsi. Gusa amakuru adushikira nuko ngo uyo Kenny Claude Nduwimana yoba yatanguye guterwa ubwoba ndetse ngo ashobora no kwica ataravye neza. Ivyo birava ku kuba yatanguye kuvuga amajambo akomeye ku bategetsi bakomeye ndetse ngo kuba ashobora kuba yamena amabanga ya bamwe muri abo bategetsi vyomugira ko ingaruka ndetse ngo bishobora kumumerera nabi cane kuko arazwi ko ari umwe mu bakoreshwa cane na CNDD-FDD, gutyo ngo arafise amabanga atari make anyegeje kandi azi ashobora gushira habona umunsi ku wundi. Mayandi makuru ngira tugaruke ko tuvuye kuri iryo terabwoba ririko rirakorerwa Kenny Claude Nduwimana, hari yandi makuru ariko arava mu bategetsi mu nzego zo hejuru. Umwuka si mwiza hagati y'ibihanganje muri Leta Ndayishimiye Varisito, ariko kano kanya nkabangira tugaruke ku makuru arabana n'abari mu nzego z'iperereza ry'u Burundi ngaha mu Burundi. Biravugwa ko hoba hatanguye ikintu co gucikamwo imirwi. Hari abantu bifuza yuko bashobora gukora ibishoboka vyose kugira ivyo Ndayishimiye Varisito ariko arabwira abanyagihugu na cane cane birabana n'ubutungane, kugwanya igiturire ndetse no guhana bamwe mu bategetsi bigize bandakogwa ko biraboneka ko hari abo bibangamiye cane cane bahorana umwidegemvyo bakica bakanakiza aho bipfuza bakanyuruza itunga ry'igihugu ko bishakiye. Ako kagwi rero kabo bantu biravugwa yuko ngo bo batanguye imigambi itari myiza yo kwigumura kuri Ndayishimiye ndetse bamugwanye, kuko ngo biboneka yuko uko Ndayishimiye avuga ko bamubangamiye ku butegetsi bwiwe nawe ngo ababangamiye, kuko ngo barazi neza ko ivyo Ndayishimiye ariko aravuga vyo bagira ko ingaruka zitari nziza. Gutyo rero amakuru adushikira avugwa yuko ngo iyo mugwi wabo bantu batanguye kwishira hamwe bishobora guteza ikibazo gikomeye cane mu gihe batanguye gucikamo imigwi. Nakwibutse ko mu makuru dufise ari uko inyuma yaho Ndayishimiye Varisito kumwe n'abandi bategetsi bamushigikiye batanze ibwirizwa yuko hoshigwa umuco kandi abagize uruhara mu iyicwa rya Thierry Kugumura, urupfu rwavuzwe ko n'abatari bake ndetse rugateza impari ngaha mu Burundi. Ndayishimiye Varisito ntabwo yatanguye kurabwa ryiza ndetse n'icivyerekana nuko hari bamwe mu bihangange bamusumvya inguvu ngo kuko umukuru w'igihugu ntago bitahuka neza ukungene yotanga ibwirizwa kugira umuntu arekugwe, ariko hakaza uyundi muntu agaca ategeka yuko umuntu akomizwa mu ibohero, kandi na sentare ubwayo yari yatangaje ko umuntu akugwa mu ibohero. Nakamaramaza muri Leta biravugwa yuko ngo Ndayishimiye atari watwaye Burundi, ahubwo ngo atwariwe n'abandi bantu b'ibihangange cane barimwo na bamwe mu bari mu nzego z'ubutegetsi, ndetse harimwo n'abantu baba bashigikiwe cane n'abegereye Ndayishimiye barimwo na Generali Alengiyome Bunyoni. Banywanyi bacu, mbere yuko tuvuga ku zindi nkuru ziko ziravurwa, reka tugaruke ku mwuka utari mwiza uriko uravurwa mu mugambwe CNDD-FDD. Twagiye tubabwira amakuru yuko inyuma y'igenwa rya Reveriyano Ndikuriyo azwi ko yuko ari umuntu adasanzwe kandi ari umuntu atarya umunwa, akaba yaranavuzwe cyane mu bikorwa vy'agahoberabunwa harimwo n'ibikorwa vy'ubwicanyi, aho yumvikanye atanga imiliyoni 5 kugira uwitwa Kaburembo yicwe. Ivyo bikaba byaraciye bikorwa mu nyuma. Kuri ubu ngubu abatari bake batanguye kubona ko intwaro ndetse n'umugambwe CNDD-FDD ushobora gusambuka, kuko
ikibazo gikomeye uyo Reveriyano Ndikuriyo ngo yobe yatanguye guteza muri uyo mugambwe bishobora gutuma havuka indyane ndetse n'impari mu bari muri iyo mugambwe. Mu makuru adusumirira ava mu mugambwe CNDD-FDD n'abagumyabanga avuga ko Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu hari akarwi k'abagumyabanga katanguye kumurwanya kandi ngako karwi kakaba gashigikiwe n'umushikiranganji wa mbere Alengiyome Bunyoni. Twagerageje gutohoza kugira tumenye icoba cinyegeje inyuma y'iyo makuru, twavugishije bamwe mu bagumyabanga ndetse n'abari mu nzego z'ubutegetsi tumenye icoba cinyegeje inyuma y'ayo makuru ariko arahanwahanwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no ku mashene ya YouTube. Amakuru adushikira avuga ko umuriro woba watse muri CNDD-FDD ariko bamwe mu bagumyabanga twagerageje kuvugana nabo ntibashimye kugira ico bavuze, na cane ko akenshi iyo hariko haravugwa amakuru mwene nkaya baca bayiyamiriza bakavuga yuko ari remantanya rikogwa n'abagwanya ubutegetsi bwagitega. Mu makuru rero tubandanya gutohoza, turatohoza tumenye koko nimba ivyo bivugwa yuko muri CNDD-FDD hoba hacitsemwo imigwi ibiri, ndetse turaba n'ukungene ngo uyo mugwi umwe w'abagwanya Reveriyano Ndikuriyo wabushigikiwe na Bunyoni. Ayo makuru ntagaremezwa ndetse n'abagumyabanga bayamirira kure nkuko twagerageje gukora amatohoza bakavuga ko ari akagwi kashizweho kugira kagwanye leta iriho. Makuru rero tubandanya gutohoza, turaraza kurabira hamwe tumenye aho ukuri kuri ndetse dushire ahabona icyo bakinyegeje nyuma y'ayo makuru, na cane ko atari ubwa mbere bivuzwe ko hari imari muri uyo mugambwe ndetse badahuriza ku kungene uyo mugambwe wacitsemwo ibice bitandukanye kandi ngo hari abantu batari bake boba batanguye kwishira mu migwi bishobora guteza ikibazo gikomeye kandi ngo babipfuza yuko kubipfuza kugwanya Reveriyano Ndikuriyo ngo kuko barazi ko ari umuntu adasanzwe kandi ngo ingingo afashe zishobora kutazishimirwa n'abagumyabanga na cane abaterekwa ivyigenwa ryiwe mu kibanza c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Turiko turakora amatohoza kubirabana n'umutekano uriko uravurwa irya nino, turaza kuyagaruka ko makuru yacu ataha. Ico utegerezwa gukora no gufyonda kuri subscribe maze igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro vya misi yose uraje bamwe mbere bashikirwa navyo. Ndakengurutse rero ku banywanyi bacu mubana natwe muri aya makuru tuba turiko turabashikiriza. Abari ngaha mu Burundi mwese ibihe vyiza nivyo ndabipfurije, abari mu bihugu vy'abanye ndetse no mu makungu ya kure mwese ndabipfurije ibihe vyiza. Mukanya n'izindi nkuru ziriko ziravurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndaza nzigushitsa ko idonido duhejeje kuzitunganya uko twazitohoje.